2020 ico gihe yari muri 2018 nari niga muri 7e twari tugitangura ishure tura n'umugenzi nyene kw'ishure tutamenyeranye ibijya nyene byo kubura n'abagenzi arambwira ati shaka umerekezana uyu munsi bari batwirukanye kw'ishure kubera minerval turagenda ndamuherekeza tushize aho hantu turinjira mu nzu arambwira ati rinda ndakuzanira ifana uburanya aranzanira ifana ndanywa kubera kumbe muri iyo fana bari bashyizemo ibintu gendanywa mu mwanya muto ndatakaza ubwenge sinamenye icyo kurye ndaguma ngaho kumbe bari bafise izivi n'umuhungu uyo muhungu araza aramfata ku nguvu ahejeje kumfata ku nguvu baca barigira n'urya mukobwa ndasigara ngaho nza kugarura ubwenge ndiraje ukumva ivyanshikiye ndarira kubera yasiraje ashiramo ururimi nyinshi marashika murarantuka arambwira ati tora ikintu kitari ciwawe usohoke ugende abuze abavyeyi ncanza kuba muri famiye ncamba ko bivukana na mama wanje ico gihe narinje niga mu mwaka w'indwi ivyakunze ko ndawubandanya kubera uwo mugabo wa mama wacu harageze igihe ashaka ko tuza turaryamana nawe hama jewe kuko sinari bwigere ndyamana n'umugabo ibyo bintu ntabyo narinzi nkabitinya ico gihe amaze kubona ko namwahiye mama wacu aduga ruguru mu rubanza hari kwa gatandatu ico gihe sinzovyibagira uwo mugabo aca asanga aho ndyamye mu gitanda aramfata ku nguvu ntiyumvira ati ninakoma induru aba banyi barabimenya kandi ikindi naco yambwiye ati ugahirahira ukabivuga yuko nca ndakwica rero kubera yambwiye yuko acanyica ndatinya no kubibwira n'umubanyi n'umwe ndatinya no kubibwira mama wacu ncanga umuko kugira ntanyice hanyuma mama wacu amaze gushika muga yarabibona ko ntameze neza kuko harageze uwo mugabo ndamubonye umutima nkumva urasimvye ikindi gihe basohokana na mama wacu basokanye na mama wacu aca musiga iyo basohokanye aca araza kugira ndamwongere ico gihe narasubiye turaryamana mugabo ntitwaryamana ngo kubera ndabishaka hari gutinya yuko anyica canke anyirukana aho umugabo wa mama wacu yafata ku nguvu nari mfise imyaka 15 niga mu mwaka w'indwi ivyo bimaze kubuko ncangira ubwoba mbona ati mama wacu niyamara kubimenya ubuzu bwiwe nzoba ndabusambuye kandi nawe ngira zonkorera ikibi ncanigira mu mugambi w'iwanje wo kuhava maze kuhava nta hantu na hamwe nari mfise ngenda mugabo hariho umuvyara wanje w'umuhungu yaba ino ibujumbura nyene nca ndamurondera ndamuga ati nanishaka ko tuvugana ati je mbona ngaha kwa mama wacu sindahabaye neza siramubwiye gusa ko umugabo wiwe yamfashe ku nguvu nace ndamubwira ati mbona hatanyorohereza kuba nashaka umpa indaro wewe maze kugenda narahabaye ndahamenyera maze kuhamenyera nawe acashaka ko tuza turaryamana afatiye nyene mu nzu we yambwiye ati uhiraye ukabivuga abantu bakabimenya nkafungwa ntuzosubira kuba ngaha kandi ndagufashe ati nawe nzokugirira nabi nca ndanuma kangungura kugira bitinde biseruka uwo muvyara wanje aho kunyandacishije imbere yaciye acisha inyuma ndababara ndamererwa nabi hamwe bidakunda ko ntambuka umuganga umwe umuntu nabibaje niwe yaciye ambwira ati genda muri ABF ubiganire bashaka kukuvura hama ico gihe niho nagenda barampa imiti bampaye imiti kuko urumva sinashobora gusubira aho hantu inca niyumvira kugenda ku mukobwa umwe twava hamwe ngiye kuhaba uwo mukobwa nsangana umukobwa w'imaraya adandaza umubiri aca atangura kunyiza akazi ambwira ati rero wewe je kugirange na aba nibo baza tukaryamana bakampa amahera rero nawe rondera abi wawe baze baraguha amahera uzana duteranya turya canke turi hinze nangwe kuba muri ubwo buzima ndagira ingorane cyane ngize ingorane haragera igihe nca ntwarinda ntifuza ntwayinda ndahangayika cyane yumvira gutangura gukorora iyo nda iranka kuvayo ndabyara maze kuvyara uwo mwana sinigeze ndamukunda muri 2016 niho hageze igihe nja kwipimisha umugera baca basanga naranduye umugera ahanini ikintu hanini cambabaje urumva kuko yataba umuryango wanje watumye inja kuba kuwo mukobwa nta mugera nari kwandura incambaho muri ico gihe mfise umwana ntazise n'ubu kugeza ubu sinakubwira ati se n'uyu
kubera nahura n'abagabo batandukanye sinashobora kumenya se wiwe. Uwo mama wacu wenyene yarinze apfa ntamusabye ikigongo yaho naryamanye n'umugabo wiwe. Uwo muvyaranje n'ubu naho tubonana wewe uwo muvyaranje aracariho ariko sindigera ndamukunda. Ingaruka ya mbere nagize ingaruka yo kubaho mbabaye kubera bwa mbere natanguye kuryamana n'umuntu tudakundana kandi mfashwe ku nguvu. Iyindi ngaruka nagize ni kuba naravyaye umwana, mbyara umwana ntazize gushika n'ubu ntazize cyambamwe nandura n'umugera wa sida. Izo nizo ngaruka mbi nagize. Kuva maze kuja mu uwo mwuga nama ngwara ingwara zo mu mayeste nkaguma niyaga ibintu byinshi nyene hamwe ugaca usanga nta mahera mfise yo kwivuza, hamwe nshobora ukagenda atanikaso wambaye cyangwa ukagenda utambikije kubera ayo mayeste nyene. Nagiye nk'umura n'ingwara nyinshi zo mu bihimba by'irondoka, gusa abaganga barambaye hafi, hamwe ntafise amahera bakangurira imiti bakayimpa nkashiramo. Mbaragiye mpura n'ingorane nyinshi. Biba byavuye ko rero uyu munsi ngira ngo twovuga kwitituka ry'imico. Itituka ry'imico ryaratumye iryo kubagurwa rifatiye ku gitsina rigwira mu bana, kuko kare vyashika gake cane aho usanga umuntu w'imyaka 40 yakubaguye umwana w'imyaka 18 20 angana n'abiwe. Gushika isaha ibitigiri twakira biri hejuru ni ivy'abigeme n'abapfasoni, ariko n'abagabo baba barimwo, ariko ibitigiri biracari hasi. Turabapimira umugera, si ivyo vyonyene, turabapimira naho baba akubaguwa akanya gatoyi turamupimira umugera kugira ngo turabe ko ari muri ya masaha 72 duhave duce tuwumukingira ntaheve awandura. Aho ndabivuze muri rusangi kuko hari n'abatwitura bafatiwe mu mayira bataha, bafatiwe ku buzi, bafashwe mu buryo butandukanye, bafatiwe aho basanzwe bakorera. Donc muri ico gihe rero turahava tukabakira, tukabapima umugera, tugahava tukabaha n'ubufasha kugira ngo uwo mugera ntibawandure.